amasoko dufise nuko hariho umukuru w'igihugu mu karere yaganyiye aramubwira ko abona neza ko buca ategwa ku Rwanda rugera rumutere, uyoba yaramubwiye ko ivyo bintu bibaye hazoseseka amaraso menshi cane mu Burundi, aravuga nyene ari uwihebuye, hanyuma baraheza baramuhumuriza abo yariko arabwira bati ivyo bintu vy'uko utegwa n'u Rwanda, ivyo bintu ntabiriho, ivyo bintu sivyo. Nawe ati Imana irampaye kumva bambwiye iryo jambo, atasimbira kuri Twitter arandika ubwo nyene. Nimba mutuba mumenye ibanga Pacifique uwo mukuru w'igihugu baganiriye, kuko mu kwandika Evariste Ndayishimiye avuga yuko yaganiriye n'ibihugu bigenzi vy'u Rwanda, yuko abari biteze gukamisha igitero u Rwanda rwokora ku Burundi bosubiza amero mw'isaho. Uwo mukuru w'igihugu nimba mwaramumenye, ninde baganiriye canke abo bagenzi b'u Rwanda yavuga? Iki ngira mu nkundire ndakireke kukivuga kumvo imwe gusa. Ibintu bijanye n'imigenderanire y'ibihugu biragoye, nshobora kubivuga ejo hikaza kivuguruza bati ivyo bintu avuze sivyo, reka iki tube turakireka gutya, kuko n'ibindi binyamakuru vyavyanditse ko nabonye bitatomoye ico gihugu. Iyo bagitomora nakivuga, ariko nabonye mu nyandiko hariho ibinyamakuru vyavyanditse ko ntibatomora nabo nyene. Nshimye na jewe kubangira kukivuga ko reka iyo reserve ndayigumizeho, ko Ndayishimiye yayishizemwo, reka naje ndayigumizeho gutyo. Hanyuma urumva baramuhumurije, ariko bisigura ko wa mukuru w'igihugu yari afise ubwoba, yagira ati bakaramuka banteye ibara riragwa, hariho abantu baca batangura gukama. Aha rero niho umuntu yoca ahera, mbega aba bantu yiteze ko baca bakama ni bande? Aha hari bamwe bibajije ngo yoba ariko abwira ngo abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Ntavyo mbona ko buno butumwa butumbereye cyane abatavuga rumwe n'ubutegetsi basanzwe gushika ubu bataboneka cyane ko bitunganije ku buryo biteguriye gukama muri ivyo bintu. Ni ijambo ahanini ritumbereye abamwegereye muri CNDD-FDD, cyane cyane mu nzego z'umutekano z'igihugu. Arikeka gose ko habaye ibitero, habaye ibintu bihungabanya gose umutekano, noneho n'amakuru ngo yoba anayafise, ko muri bajya nyene bo hafi, muri bajya ba generale vya bihangange vyama biriko biravugwa, hariho abiteguriye kumutembagaza canke kumwica. Ivyo bintu bibaye, bo bagira bati yovamwo tukaja tuvugana n'ivyo bindi bihugu ingene tubana neza. Rero amaganya yiwe nuko yumva ko abangamiwe cyane nabo bari kumwe kurusha n'aba bandi bojana n'ahandi. Ikindi gihambaye muri buno butumwa nuko amaze imyaka yagiriza u Rwanda umwanya wose ko rugera rumutere, ntaco rubivuga, ntitwiga twumva u Rwanda ruvuze ko rumutera. Mugabo wumva wavuze akaba atomora, rimwe na rimwe agatomora ko ashaka gutembagaza ubutegetsi mu Rwanda. Ubu rero ko yatomoye akavuga ati ikibazo ntikizoba u Rwanda, hatomoreye abarundi ati u Rwanda ntirukinteye, ni ukwiyumvira ibindi bintu bibiri bikomeye bica bizamwo. Ku ruhande rumwe, nimba atoterwa n'u Rwanda, vyoba bisigura ko abomutera bobura, ubwo nta bandi afise bomutera, ubwo abarundi bashavuye bo ntibashobora guhinduka abansi bamutera, bamuteye ubwoba. Aba barundi batakigira ikintu na kimwe, aba barundi batagifungura, aba barundi umuntu adandaza igitumbura agatozwa ikori, yarindira iki ikori ryakoreshejwe akakibura, agasanga ntaza kuronka bisi mutwara kubera ko atagitoro kiza kuboneka. Aba barundi bazoguma bimwemerera gutyo, ubwo si batinya cyane kurusha no kwiyumvira ngo umwansi n'uwuva hanze naho ari waba akunda kuvuga. Hari ikibazo cy'aba basirikare yarungitse muri Kongo, abarungitse mu ntambara iboneka ko itateguwe, abarungika batagira ibikoresho, abarungika no mu ntambara batanumva bo nyene batazi ico bagiye kugwanira. Uyu munsi bariko barapfira mu mashamba ya Kongo, ivyo babona bikaba ibintu by'ibisigabwenge. Dufata uburero butoyi, uza ubona abasirikare ba Kongo
bwa mbere bwo ku rugamba bakaruta bakarusigarana abarundi n'aba FDLR. Uwundi mwanya ukabona abasirikare ba Kongo bigabuyemwo imigwi nk'ibibanza bimwe bimwe bimaze gufatwa, bamwe bakaca bagenda kuri bamwe bagwana bakagwana mu nda bagafatana, bakaca bagenda kwinjira muri M23 bakavuga ko bagiye muri formation ya M23. Umusirikare w'Uburundi asigaye avuga ati none aha hantu jewe bahanzanye kubera iki? Na bamwe twitwa ngo twari dusangiye ugamba, bamwe twitwa ngo twaje kugwanira, bo nyene bariko bagwana mu nda n'uwo twahora twita umwansi wacu. None twebwe turi mu biki? Ibi bintu turimwo vyitwa gute? Umusirikare wa Kongo agahungira i Burundi bakamwakira bakamwemerera ko wewe ab'impunzi nk'uko umushikiranganji w'intwari hagati mu bihugu twumvise abivuga, ariko wa musirikare w'u Burundi wewe niyo bishitse agatabaruka muri iyo ntambara akegereza urubiye rw'u Burundi baca basunika ngo subirayo. Uyu musirikare aravuga ati ibi bintu je ndimwo nibiki? Umunsi azotaha, hari ijambo nkunze gukoresha ry'abasirikare avuga ngo après la guerre c'est le conseil de guerre. Umunsi abasirikare bazotaha n'amagorwa babonye n'amarira baboneyeyo baje kubaza babarungitse ibi bintu mwaturungitsemwo vyari biki, bazishura iki bandayishimiye. Buriya rero batinya intambara ya mbere atinya niyo ni bano basoda biwe, ni n'abanyagihugu b'u Burundi bagowe. Jo bundi numvise avuga ngo u Rwanda ngo ruriko rurakomeza abahunze, akoresheje ijambo ry'igifaransa aguerrir, kubamenyereza intambara ku buryo bazoshobora gutera. Runyagu yamaze kubicishamwe ati mbega none abavuga bo bari hanze kubera iki? Ni kubera ko adashobora gutaha. Niki gishobora gutuma impunzi aho kuvuga iti nimundeke ntaye mu gihugu igeraho ivuga iti je ndagiye kwemera gupfa? Ico novuga ko ari kimwe. Ariko impunzi yo aha ibintu bigeze, impunzi gowe cyane iri mu Burundi kurusha n'iyiri hanze. Impunzi yo hanze iri mu ikambi y'impunzi, barayiha izo ntete, iravuzwa na HCR, ariko impunzi yo mu Burundi ni kuvuga umurundi ari mu Burundi uyu munsi ameze nk'impunzi, wewe ntagishobora gufungura, wewe ntagishobora kuvugwa, aja kwa muganga akabura umuti. Iyi niyo mpunzi iteye ubwoba kurusha n'iri iri hanze. Iyi mpunzi iri mu gihugu, iyi muteye ubwoba. Hari ikibazo c'abatubona nyene bariko barakirwa, twarabonye bakiriwe ngo n'abapolisi ba Kongo, ngo ni n'abasirikare ba Kongo baje. Hano hariho ikindi kibazo kiri hano hantu. None ko twabonye abasirikare ba Kongo burijwe ubwato indira ibihumbi n'ibihumbi bagahungira mu gihugu cyabo nyene ikaremi, abatagize gutyo bakaca bagenda kwishikana kuri M23. None bano bahungira mu Burundi ni bande? Ubu bwoko bw'abasirikare, ubu bwoko bw'abapolisi bwogo budahungira hamwe n'abandi muri Kongo nyene, nibunahungire kuri M23 nk'uko abandi babigize, bugashima kuja mu Burundi. Aba nabahe? Hano hari ikibazo gitegerezwa kwishurwa, hari ikibazo gikomeye gitegerezwa kwishurwa. Hariho urwikeko rukomeye ko bano bantu bashobora kuba bari muri bano bagwanye nyene ba FDLR. Kubera iki abantu babyicura gutyo? Ubwa mbere bwo Kongo yarasizeho amategeko vuba ahambaye ateye ubwoba, aho yasubijeho igihano cyo gupfa. Ikiravuga ko umusirikare ataye urugamba aca ahabwa igihano cyo gupfa. None uwo musirikare azi ko azohabwa igihano cyo gupfa, yoheza agahungira mu Burundi, Uburundi buri ariye ya Kongo, azi yuko Kongo isabye iti abo basirikare bataye urugamba bampenze ko bakiri urubanza rwo gupfa, yoja mu Burundi gute kandi azi ko imperuka azoca yicwa? Kandi hariho izo possibilité zibiri, ko yigira muri Kongo nyene akaba ariyo ajamwo canke akaja muri M23. Ati urugamba gutaza mu Burundi azi ko ivyo bishobora kumukwegera kwicwa, kandi azi ko Uburundi butoreka kumutanga Kongo irusavye kuko araba ariye, kuko bari kumwe muri iyo ntambara. Hano rero hariho kino kibazo, aba bantu bahungira mu Burundi b'abasoda ni bande? Ikindi rero kica kiza ngaha gikomeye, nimba u Rwanda rwaremereye Uburundi ko rutazotera Uburundi, mbega u Rwanda nago
rwararonse les mêmes assurances ko rutazoterwa nabo ba FDLR baza mu Burundi. Nimba bazohava batera u Rwanda bava mu Burundi, bizoca bigenda gute? U Rwanda ruzoca rwemera ko barutera, bizoma bimeze uko? Hano hari ivyo bintu bikomeye byose biriko biraza. Muti kubijanye n'umwidegemvyo w'abarundi, umwidegemvyo w'abarundi wo wari usanzwe Pacifique, ijwi ryanyu riragiye, sinzi ko mushobora kubandanya. ubu muranyumva? Ego turabumva mu bandanya. Narimvuze nti umwidegemvyo w'abarundi wo usanzwe waranagiye, yaba umwidegemvyo wo kugira imyiyerekano, barundi ntibashobora gukora imyiyerekano ngo biyamirize biriko biraba, umwidegemvyo wo gukora amashyirahamwe yigenga waraheze, umwidegemvyo w'ibimenyeshamakuru vyigenga waraheze. Ibi bintu turiko turavugira ngaha twategerezwa kuvyumva bivugirwa muri radiyo Isanganiro, twategerezwa kuvyumva muri Bonesha, aya majwi yacu ateza gucayo tukavugirayo. Ntibikibaho, ahubwo bizotera vyunyuka kuko ubu kira munota twumva abarundi bariko barafatwa hirya no hino mu gihugu. Ama alerte kumwe twayumva muri za 2015 arasubiriye, twumva ngo hanaka naka yari umukukuruke w'umu ex-FAB, ejo bamufatiye, hari uwo bafatiye Igitega kuwa kane, ngo baramufashe, ngo bamwagirije ko atunze ibigwanisho, banasatse barabibura. Wumva ngo hanaka bafashe bitirarije n'umunyarwanda, uwundi bamufashe ngo n'umunyamurenge. Abo bose akaca bashirako ngo batunze ibigwanisho. Nukuvuga wa mwidegemvyo na duke twari dusigaye uragiye, kandi kubera ko abategetsi buzuye ubwoba, namaze kubivuga, inyifato zabo zimwe nizo nyene zo gupfungira abantu ubusa, bibaza ngo bariko barikingira, batangura kwimvira bati mbega ninde yohava, twibaza ko yohava afasha abatera, agakorana n'abatera, yoba nde? Bakaca batangura gucakira. Tugiye gusubira kumva ba CNR, abahoze mu gisirikare ca kera, abatavuga rumwe n'ubutegetsi bagiye gusubira kubangamirwa nk'uko byari vyakomeye cyane mu myaka iheze. Umwidegemvyo uragiye. Ku bijanye n'umubano w'abarundi, imvugo yeze, ama audio turiko turumva hanahanwa mu mbonerakure n'ahandi, ibintu biteye ubwoba. Aho uza wumva umuntu avuga ngo murabe ntihagire umuntu w'ubwoko kanaka asubira kuba muri etat major, ngo murabe ngo ntihagire ngo umuntu kanaka ngo asubira kuba ngo mu bushikiranganje bwo kwivuna basi. Twarabonye mu myaka iheze hari abafatwa ngo bavuze nabi fami intwari yo kwa Jene Ndayishimiye, uwo akaca afatwa agacigwa imanza zirengeje ubwenge. Umuntu wese agize ikintu avuze ku bwoko kanaka, twarabonye cyane cyane ubwo umukuru w'igihugu be nabo bafatwa. Mbega bano bariko barakora izi audio berekana ko ubwoko kanaka ari bwo bubi, berekana ko hari abantu bakwiye gufatwa no gukurwa mu nzego, ko atanumwe ariko arafatwa, kandi biriko bitangwa ku mugaragaro mu magroupe WhatsApp y'imbonerakure n'abategetsi b'u Burundi. Urumva wa mubano, kimwe Musenyeri Ntahondereye yavuga ati bije gutoneka igisebe c'amacakubiri mu Burundi, biriko biribonekeza muri iyo mvugo itangura gutyo, ejo ishobora kutujana ahantu habi cyane. Rero mu majambo make, ingaruka ndiko ndabona za mbere ni buno bwoba bw'abategetsi, kumbura abandi baraza no kunyunganira, aho iyo ngwano nyene iri kwiregereza aho igeze, aho ibintu bigeze ubu bituma bagira ubwo bwoba. Hariho izi mvugo turiko turumva, hariho bano bantu batanguye gufatwa, ibintu bibandanije gutya bigiye kuba bibi cyane mu gihugu. Murakoze Pacifique. Frederic wamvuga inyumvira mwugura akamikoro ka mudutunge, vyagiye bitugora tudashobora kubumva mugarukiriza icyumviro hagati. Akabazo ka Alice muwe murakabangira, kumbure ko muraza kukishura hanyuma, ariko tugire ko kuraka turiko turabaza kugira ngo mutwemere tuze gutandukira mu gice cya kabiri cyo kwakira abongera kubaza bari ku murongo bifuza ijambo. Mbega nkuko ndabibagije Pacifique Ninahazwe, hari inkurikizi mubona zizi ntambara zegereje ku rubibe rw'u Burundi mu kiyaya cya Ruzizi no ku nkengera za Tanganyika, ku bijanye n'umwidegemvyo mu Burundi n'ikibano hagati y'abarundi? Nimba zihari n'izihe, zokingwa gute? Muranyumva? Turabumva 100%. Murakoze. Rega arya mwamye muvuga ndabumva, nije mutumva gusa.
rero inkurikizi mbi ya mbere yabaye kera igihe umukuru w'igihugu w'i Burundi yafata ingingo yo kugara urubibe Uburundi buhana n'u Rwanda, kandi Kongo ari ishamiranye n'u Rwanda, mugabo urubibe rukaguma rukora, twebwe tudashamiranye na Kongo, urubibe rwacu rukugarwa. Iyo ni inkurikizi mbi ya mbere. Inkurikizi ya kabiri mbi ubu ni itituka ry'ifaranga ry'u Burundi, kubera ko abariko baraza bafise amafaranga y'amadolari, abarundi bafise amafaranga y'amarundi, ni kuvuga ibiciro bica biduga ubwo nyene. Hanyuma hari ikibazo kijanye n'igitoro. Igitoro cava muri Kongo, gike gike caza cava muri Kongo, ubu ntikikivayo. Bica bigenda gute? Umuntu yarigeze kumbwira kera ati haheze nk'ukwezi ko Burundi bwari busigaranye amaritiro 173. Ni kuvuga ivyo vyari ivy'abategetsi. Uyu munsi vyoba bigezehe? Hari biza, hari bitaza. Urumva ariko abanyagihugu iyo bakura agatoro hari muri Kongo, urumva bica bihagarara. Inkurikizi igira gatatu ni ikibazo kijanye n'imibano. Urabona ubu kugira ngo abo bantu baje ntabo tuzi. Bamwe barimvira ko hari aba FDLR, abandi bati n'abakongomani, ntavyo umenya. Bica bigenda gute? Wumvise aya maudio mwariko muravuga, hari uwundi mbere hari yavuze ati mwebwe ko tugiye kwinjira mu ntambara, karisha imipanga, karisha imihoro, karisha amacumu byo kugira iki? Urumva iyo n'iyindi nkurikizi mbi. Iyindi nkurikizi ni ijanye n'iyi mibano. Namba FDL yinjiye Burundi, mukaba muzi ko FDL bagiye bagizeho nyabwoko mu Rwanda, bakazi Burundi, Uburundi bukabakira nk'abariye babo. Ubu Rwanda rubifata gute? Urumva uca usanga ikibazo kije gusubira kuduza imishamirano hagati y'ibihugu, ariko bitewe nuko nariko ndavuga kare, umukuru w'igihugu wacu aticaye ngo yiyumvira hanuze inkurikizi mbi zo kwisuka muri iyo ntambara. Yavyiyumvira neza ntiyari kuyijamwo. Rero ingorane tugiye kugira nizo, cane cane aho uyu munsi ubona ko arabariye biwe baba baje, ingene bafata ukazobafata nivyo bizotuma nkumbure imishamirano hagati y'ivyo bihugu igabanuka ubukare canke iduza ubukare. Ari naco gituma mvuga nti byose bizova n'ingene bavyifashemwo. Iyo mukuru w'igihugu c'u Burundi vy'ukuri ari hejuru y'amoko, iki kibazo cyari cyoroshe gutorera umuti, mugabo namba ari umusendedefudede yanse amasezerano ya Arusha kandi akaza guserukira ukwanka amasezerano ya Arusha, no kuvuga kuba mu vy'amoko, ndababwiza ukuri Uburundi burahakwa kuba ikirimbiro ry'ingwano zizoba M23 u Rwanda. Urumva ubu hariho bambwira ko haba niho n'abasoda ba Afrika y'Epfo baba bahari. Namba ari ivyo, urumva tucika ikirimbiro. Iyo nkurikizi inganuko nimbi cane, kandi turahakwa kuko tutazi abadutegeka aho bahagaze n'ico biyumvira n'inyishu bafise mu mutwe, ntabyo tuzi. Ego. Innocent Muhozi, umumenyesha makuru, tugitangura mwavuze yuko ino ngwano yo muri Kongo habaye kwibesha cye kwihenda mu gukora ibiharuro bitari vyo, bakagereranya n'ivyari vyabaye mu 2012. Uno musi ho ntimwibaza ko abategetsi b'u Burundi nabo baba baharuye nabi? Nimba baharuye nabi, inkurikizi namwe mubona mugerageje kuraba mugakorera no ku makuru mufise n'umurindi mwavuze wabatangaje, ino ngwano yo muri Kongo wafashe, inkurikizi mubona nizahe ku bijanye n'imibano y'abanyagihugu cyo kimwe n'umwidegemvyo muri rusangi?
mvuze ko baharuye nabi mu kwizera yuko ibyo bifuza bigira bije byakunda. Guharura nabi niko hagarariye, babonye situation batubaho bigira bije byakunda ibyo twifuza, bica bigenda ukuri aho kundi. Inkurikizi ziraboneka, ni ibi mwariko muravuga, benshi bavuze, Pacifique yabivuze, umushinga nawe Bambunyumvira yabivuze. Ya mbere kuri ibi by'umubano w'abantu nuko hariho abaca baduga kwa kundi nyene bijanye n'ibyo vyiyumviro vyatumye baja muri Kongo, kuvuga ati karisha imipanga, karisha imihoro, raba aho bari, begeze kure, gira gute, kuja gushaka gusubira gusibura abantu kubera uko basa, ari naco catumye baja kurwana muri Kongo. Ba bantu batunaniye hariya, aba bobo ntibadusiga, bigaca bitangura kuja hejuru, ntivyigeze bihagarara. Ariko umuntu wese mawuja akazunguruka kandi bitagira atankurikizi nimwe iriho na gatoya. Nubwo numvise ko umukuru w'igihugu ashobora kuba aheruka kuvuga ijambo abwiye kuri abo basirikare ko atawohiga umuntu ku bwoko bwiwe kuri biki, ariko iyo nkurikizi iraboneka ko iriho kandi ishobora no kuba gukomera kurusha mu minsi iri imbere, bikanabonekera muri iri higwa ry'abantu bahiga baravye ku masura, umunyamurenge n'umunyarwanda. Umunyarwanda muri Kongo n'ivyo nyene biriko biraba, ni ukuvuga umututsi kurondera umuntu kwisura, uyu n'umu ex-FAB kurondera umuntu kwisura. Ikibazo bagihindukize byanke bikunde kibi camoko, kandi twese tuzi ko kitari icamoko, ari c'intwaro mbi. Iyo ni inkurikizi ya mbere iri ngaho. Bamwe bavuga ati haguruka karisha ibyo mukarisha, abandi ati turapfuye turaheze. Urumva imibano y'abantu ibiri kwirononekara, naho abarundi basobanukiwe kuva kera ko ikibazo cabo atari ico namba. Benshi abarundi barasobanukiwe ko ikibazo atari ico, ariko leta ishizemo ingoga n'ingufu zo kuvuga ati nigisubire kibico byazo bikunze, ibara riragwa nta nkeka. Icya kabiri, ibyo kwidegemvya gushikiza ibyiyumviro byo ntari byo ngarukako, nandi byari bikiriho. Imibereho ya misi yose, abantu 22,000 bavuye muri Kongo baje mu Burundi. Abo bantu harimo abantu bafise ubushobozi muri bo bw'amafaranga, baba ari abakongomani, baba ari bamwe muri abo bahora bakorera amashirahamwe mpuzamakungu, binjiye mu gisagara Bujumbura, igisagara gisanzwe kirimwo abantu bamwe bakize na benshi babaye n'abandi bakenye. Ni ukuvuga ko iyo pouvoir d'achat abo bantu bazanye yo kurondera inzu aza kubamwo, yo kurondera icaza kugura gahana hariya, bafise ubushobozi bwo kugura uko bakibonye, babandi basanzwe ntiba bagisubira kukironka. Warashoboye kuronka akazu apangamwo ku mahera ashoboye kuri hari umushahara we cyangwa uko asanzwe yiyungunganya imisi yose, agiye gutabwa hanze kuko haje utanga menshi kurusha. Ico ni ikibazo kije kwiyongera ku Barundi. Za mfungurwa bya bindi byose bigurwa kiza kwiyongerako. Mushika nabambwira ikintu ca karubira yari isigaye iva he Bujumbura, amituga zatonda yadonda twese tuyibone muri Kongo, kuja kurondera karubira muri Kongo. Uno munsi ntibigikunda, kuko hari n'abavuga ko iyo karubira aja muri Kongo ari abategetsi b'u Burundi aribo bayijana kuyigurishiriza muri Kongo kuko biba amadevize. Uko biri kose iyo karubira ntikibonetse, bigiye kugenda gute? Urumva ibibazo bizira rimwe: ikibazo cy'umutekano, ikibazo c'imibano, ikibazo c'imibereho, ikibazo c'ukubaho no guhumeka by'abarundi cane cane abari kuri uwo mupaka w'Ibujumbura, Cibitoke, Bubanza n'igihugu cose gisigaye, kuko byinshi bibi Bujumbura bikwira ahandi. Urumva ibibazo biziye rimwe kubera ubutegetsi butiyumvira, budategura, budapanga, budagira projection, butantisipa namba, butwarwa n'amasantima n'ibyifuzo byabo, bakibagira kuba rationnel ngo bavuga ati iki nitwakigira ingaruka niziye, iki nitwakigira ingaruka niziye. Urumva baturunze ko ibibazo bindi bije kwirunda ku byo basanzwe baradutayemwo, bigiye kugorana cyane mu Burundi. Murakoze cyane Innocent Muhozi. Twibutse bariko baradukurikira yuko mu minota 3 tuza gutandukira igice cya kabiri cya kino kiganiro, aho duha ijambo abari ku murongo kugira ngo babaze canke bunganire abatumire. Mugenzanje Alice Hakizimana yoba ari kazanura kuza kubibutsa abatumire dufise n'amategeko agenga kino kiganiro. Ariko imbere ko tubaha ijambo, Yves Runyagu akabazo nkako nabajije abandi, mweho kiretse inkurikizi ziza zavuzwe, hari izindi mubona abandi musangiye ijambo nk'abatumire batoba bavuze ku bijanye n'umwidegemvyo
n'umubano hagati y'abanyagihugu biturutse kuri ibi by'intambara ziriko zibera hafi y'imbibe z'Uburundi? murakoze. Nka byose basa n'ababigarutseko abavuze imbere yanje, ariko nagira ngaruke kuri aka kantu. Nibaza ko namwe mwarabibonye kuva mbere n'iki kiganiro turimwo mukigitangaza. Ugiye nko ku mbuga ngurukanabumenyi ukaraba ingene abantu bariko baravuga, n'ubu naravye mu makomantere abantu bariko baragira bamwe na bamwe, urabona ko twasubiye muri vya bihe imbere yo kumviriza n'ico umuntu avuga canke iki, twagiye mu vyo guharura ngo abatumire ni bangahe, amoko nangahe, n'ibindi. Muravyumva ko ico ni ikibazo mu vy'ukuri kindi. Ni ikintu kigaragaza ko hariho ikibazo gikomeye cane, nk'uko n'abandi babivuze ati turiko turavyura vya bibazo vya kera vyahahora. Ikindi mwarabonye nk'umuvugizi w'umukuru w'igihugu aho ageraho akoresha imvugo yatumye benshi cane ku mbuga ngurukanabumenyi bagira amakomantere, imvugo zagiye zikoreshwa mu kubona ko mu vy'ukuri bisa naho abantu bamaze kunyerera, novuga kunyerera ku rurimi cane. Ivyo byose je nkabishira muri bimwe twita donc psychose de guerre en fait. Ahantu bisa naho abarundi bamaze kuja mu bintu by'ubwoba bw'intambara n'umutekano muke, bigatuma na ba bandi wahora wibaza yuko bogumye ku murongo usanga bariko baranyerera. Bagiye babigaruka ko abandi imvugo mbi cane ziriko zirakwiragizwa. Muri make ni ivyo novuga ni vya bikomere vyo muri kahise bisa naho biriko birifungura. Twari twizeye ko twariko turabivamwo mu myaka yahera, mugabo bigaragara ko umengo ni cycle, kandi birababaje nta kundi. Murakoze cyane. Alice Hakizimana, nimba munyumva, dusabe Yves Runyagwera ugaraka mikro, hanyuma mwibutse abatumire dufise muvuge n'amategeko agenga kino kiganiro kugira ngo twakire abanywanyi batatu ba mbere. Egome, urakoze Gilbert, sinzi ko munyumva. Ndabumva neza. Egome, reka twibutse abariko badukurikirana ko dufise abatumire bane. Turi kumwe na Pacifique Ninahazwe arongoye ishiramwe Focode, turi kumwe kandi na Maître Yves Runyagu, umuhinga mu vy'amategeko akaba n'umunywanyi w'ishirahamwe Kavib. Turi kumwe kandi na Federico Bamvuginyumvira arongoye Unanise for Arusha, akaba yahoze ari cegera c'umukuru w'igihugu. Uwundi mutumira agira kane turi kumwe ni Innocent Muhozi, umuyobozi wa Television Renaissance. Mu bariko baradukurikirana rero hariho batatu tumaze kuduza kugira ngo bashobore kubaza utubazo twabo, ariko imbere yuko tubaha ijambo tubibutse amategeko ngenderwako ya kino kiganiro nyigisho. Ingingo ya mbere nuko tuza guhanahana ijambo twari twabivuze kugira ngo dushobore gucungura umwanya, dukoreshe umwanya muto, ikibazo tucerekeze kuwo tukibajije kugira ngo bize korohera abatumire turi kumwe muri kino kiganiro gushobora kwishura. Nari navuze dukoreshe imvugo nziza atari yo gutukana kandi atari yo guterana amajambo kugira ngo dushobore kubaza ibibazo n'intererano zubaka. Rero abatumire abariko batwumviza tumaze kuduza hariho batatu tugira dutangure guha ijambo. Bwa mbere hariho watanguye gusaba ijambo Olivier Nduwimana, haze gusubira Merance Sogo, hanyuma Kibaruta Zebro abari baza kubaza kugira gatatu. Olivier Nduwimana, ni waba uriko batwumva kugura akamikro kawe ukabaza ikibazo ucerekeze ku mutumire uriko ushaka kubaza canke ari intererano ushaka gutanga nayo uyishikirize mu kanya gato. Sinzi ko Olivier Nduwimana ariko aratwumva, ngira ngo ntari hafi, Niba atari hafi mwoha ijambo Merance gukurikira Sogo ari sinzi ko ariko aratwumva, yo kugura akamikro akabaza ikibazo ciwe. Ndabona akamikro ka Merance Sogo nawe nyene ngira ngo atariko arakugurura. Kibaruta Zebro sinzi ko mutwumva.
kumbure ko hashobora kuba hariho boba basabye ijambo mugangira batagomba kuvuga ariko ntacyo bitwaye, ni benshi bari ku murongo bifuza ndasabye ijambo. amajambo. Ego, Muratwumva Kibaruta Kibaruta? arakumva. Yego ndabumva. Muduge kwijambo. Yego murakoze kumpa ijambo. Nicyo nagomba kubaza no kunga n'icumbi nashaka guterera. None mwavuze ati yaragere dore areste de RTC. Kibaruta nimba ntabagoye mwohagarara, birumvikana ko muriko muragenda amajwi akatugora kwakira, mwohagarara ahantu neza mukabanza kurangiza kubaza akabazo hanyuma mukabandanya. Yego murakoze. By'ukuri icyo mbona icyo tubona twebwe ngahaye nk'ibimaze iminsi bibera ngaho i Bujumbura, haraboneka ko hariho insekirite nko mu ijoro, imbonakure zirakizura, hari n'izo bahaye amafishi yo kurondera abakongomani baguze amaparisera hano mu Burundi, n'aba etranje b'abakongomani ari benshi cyane ngahaye mu Burundi. None bifite ingaruka iyahe ko babahaye impapuro zitagira na kashe yo muri Ministère de l'Intérieur, kandi n'abazigira izo resansuma akaba ata badge bafise, vyoba bifise ingaruka iyahe? Ikigira kabiri, nta gitoro kicinjira mu Burundi, nta sukari tukironka, none bifise ingaruka iyahe? Siko ko twebwe abarundi dushonje kandi tunyotewe, twirirwa dutonda amabisi mu ntuzenya muri ville, tukirirwaho amasaha, si uruhombo ku gihugu? Bizoherera hehe? Mbega za nguvu Fokode yari ifise kera kuki zitoremwa ubuye zigaragara ubu? Habura iki? Nico kibazo nagomba kubaza, kuko Kibaruta akabazo abarundi mwaba mukabajije nde, mukerekeza ku mutumire wuhe? ndakerekeza kuri Pacifique. Bizoherera hehe? Kuko nk'aba jene twebwe turaheza amashuri tukangara, nta buzi nta kintu tugize, turadodoye baratwirukana, twirirwa twicaye mu marigara bakatwita ayandi mazina, bakadushuhiriza kwimbonera kwinjiza abo bantu ngaha mu migambwe ngo binjire. Mwogerageza gutomora imbere yuko Pacifique abishyura inguvu mwagombye kuvuga za Fokode. Inguvu za Fokode zihari nuko hari abanywanyi ba Fokode benshi mugabo batagera aho bavugira, bavuga ati nyamara novuga ahaye nogira ingorane. None kubera iki mutoshobora kudushira basi no mu maformation tukagira n'ivyo twoza turagenderako kugira ngo tugire inguvu nta twebwe, kuko twama duhohoterwa igihe cose atacamira, tugahora n'amakungu ntatuvugire, tukavugira mu ntuzeya inyuma y'igihugu. Urumva ni vya bindi nyene tuguma duhomba atacamira. Murakoze cyane, ngira Alice yoha ijambo gukurikira akabazo mwabajije kumvikanye. Egome Gilbert, hariho uwundi munywanyi ariko atwumviriza, Karaveri Ewing niwe waba uri kuratwumva, ngira ngo kugura akamiko kawe ukabaza ikibazo. Ego murakoze, sinzi ko munyumva. Ego turabumva. Murakoze cyane. Okay, icyo nagira mvuge ni ikibazo nari mfise kijanye n'ivyo majanye n'impunzi z'abakongomani canke ibibazo biri mu karere bituma hari impunzi nibaza mu Burundi, kandi ikibazo bitera ubu, ariko tukaba tuzi ko kuva kera Uburundi bwamye bubana na Kongo nta kibazo biteye, hamye impunzi canke abantu baza kwisumamwo mu Burundi n'abaza kwisumamwo muri kwa Barundi nta kibazo. Karaveri akamiko kawe kariko karatugora, ngira ni connection yawe itameze neza, ngira wohagarara neza ugashikiriza ikibazo cawe kugira ngo bashobore kukwishura. Kumbure ko ngira yavuye ku murongo wa Alice, ariko yari yabajije akabazo kajanye n'umubano mwiza wamye kuva kera narinde hagati y'abakongomani n'abarundi. Ngira nimba atashoboye kugasoza, abatumire baraza kugerageza kugaca hirya no hino mwo kwakira ukurikira. Egome reka tuhe ijambo Demokrate, hanyuma twe tureka bariko abatumire bacu babanze kwishura ivyo bibazo bitatu. Demokrate niwe ariko atwumva,
wo kugura akamiko kawe kabaza ikibazo. Murakoze, sinzi ko muri ko muranyumva. Ego turabumva. Okay, murakoze, nagomba ntangure gushimira abatunganije kino kiganiro, shimire n'abatumire bashoboye kwitaba kino kiganiro. Jewe utubazo twanje mfise turashaka nka dutatu. Nashaka kubaza abatumire bose bari ngaha, ndibaza ibibazo umwe wese arashobora kubinyicurako. Muravye ibiriko biraba mu Burundi, ibiriko biravuga cane cane imvugo zikoreshwa novuga n'abari ku butegetsi, ireta iri mu basenedefudede benshi, ukabona yuko umenga bahamagarira abanyagihugu bamwe n'abandi kugira habe gucanamwo bafatiye ku vy'ubwoko. Nka mwebwe abatumire murafise ubunararibonye butari buke mu vyagira baba mu Burundi, murabona zino mvugo zitanga ubutumwa kuri bande, zino mvugo zikoreshwa navuga ntizakoreshwa na perezida igihe yagiye mu Kirundo ariko aravuga ati mubanyi ngaha hakurya, yavuze umubanyi abagombye kuvuga bande, mbega bariko akebura bande, murabiha intumbero imeze gute n'ubutumwa bumeze gute mu Barundi baba mu Burundi bose ndetse n'ababa hanze y'igihugu. Ikibazo kigira kabiri, hariho ama audio amaze imisi acana ko ku marezo sociaux amwe usanga atangwa n'imbonerakure canke yandi ugasanga areka atangwa n'abari mu butegetsi. Hariho nko wavuze ati afashe umunyarwanda canke umukongomani aje gutera Burundi ko yofata umupanga agatemagura agaca no ku marezo sociaux. N'uwundi yumvikana atanga audio atanga ubutumwa kuri leta ya Evariste Ndayishimiye ati abantu bose abasoda here muri leta y'amajoro mu mabiro akubura ikintu cyitwa umututsi. Ano ma audio ariko aratwanga gutya ugasanga ariko avugirwa mu magroupe WhatsApp agasirikira agakwira kw'isi yo agakwira mu Barundi batari bake, mu ugasanga abari mu butegetsi bahoze ntibabibeshuje canke ngo batange ihumure mu banyagihugu. Murabona bino bintu bishobora gukwega icuka kimeze gute hagati y'Abarundi bose muri rusangi. Ikibazo kigira gatatu, mwotanga abatumire bose ndundi ndakibaza, mubona mwotanga impanuro yihe mu Barundi bose muri biriko biravugwa bivugwa nk'ibihuha ayandi ma message novuga canke ibindi bivugwa mu bategetsi hagati canke bitangwa n'abategetsi batandukanye, murabona no musi mwohanurira Abarundi mubahanurira iki ko tubona umengo mu basanzwe babayoboye ndavuga mu barongozi b'igihugu umenga guhumuriza Abarundi si ikintu kiri imbere, ahubwo umenga bariko barahamagarira bamwe n'abandi kwigwanako. Murabona ubutumwa mwoha Abarundi bwo bubuhe muri kino gihe twovuga yuko umenga Uburundi buriko buraja mu bihe bitoroshe. Kabazo ka nyuma ku batumire bose ni ku vyashikiye igisirikare muri Kongo. Igisirikare cy'u Burundi muri Kongo ni ibintu bimaramaje. Igisirikare cy'u Burundi batsinzwe, mwarabonye mu ma video yagiye atangwa hatandukanye basirikare b'u Burundi mu gusubira inyuma bagenda biruka bahunga, abandi bakaba batarashobora gushika mu gihugu bakiriko barasaba ubutabazi yuko amaguru yavyimvye ariko baragerageza gusubira kwinjira mu Burundi naho bocaye mu Ventura yahafashe. Uno musi bakaba bari nkaho nk'uko umengo siyagisirikare cy'u Burundi twari tuzi bacinjira muri Kongo, binjira bafise umuvuduko muri ko bagiye kugwana. Uno musi bakahasubira inyuma umenga barinyegeje. Murabona akazoza k'igisirikare cy'u Burundi ari akaho no musi. Mbega ko murakoze cyane, murakoze, mureke duhe ijambo abandi, ngira utubazo mwabagije turakwiye, abandi baraza kubunganira nimba nta mutahora demokrate. Ego nibaza ko kari ikibazo nagomba kubaza Pacifique nahazwe cyanyuma ince ndangiza mucungura umwanya kuko hariho abandi benshi bifuza kubaza ibibazo. Ego murakoze. Ego Pacifique nahazwe n'umuntu akunze gutabariza Abarundi ama message yiwe akabonwa n'abantu benshi. Mbega mu butumwa yo bahabwa n'Abarundi hagati mu Barundi mu kibano cabo yo baronka ubutumwa yuko Abarundi barafatanye mu nda ntibatewe ubwoba nibi biriko biratangwa n'ubutegetsi canke n'imbonerakure, icuka hagati y'abanyagihugu habe mu Bahutu canke mu Batutsi, yo baronka message imeze gute ku buryo nabo bari hanze y'igihugu bafise imiryango iri mu Burundi bumva yuko yumva ko batekanye bivaye n'ibiko biratangwa. Murakoze. Urakoze cyane Demokrate. Reka ngira ngo tubanze tureke abatumire bacu babanze kwishura umugwi wa mbere w'ibibazo. Hariho byinshi numvise umenga vyabajijwe Pacifique nahazwe, abandi batumire baza kwishura ku bindi bibazo vyabajijwe. Twoha ijambo Pacifique ngira ngo utubazo mwagiye muratwandika, mwofata ijambo mukishura bariko batwumviriza abajije utubazo. Ego murakoze. N'utubazo tutari duke ariko tumwe usanga twanatuvuze ko dufate nk'ibibazo byo kwa Kibaruta.
yagarutse ku mutekano muke usigaye uri mu gisagara ca Bujumbura, yavuze ingene imbonerakure zirara zirakizura, aravuga amafishe yahawe izo mbonerakure ngo zije kuraba abakongomani baba bariko baragura amaparasera. Iki novuga ko bagenzi bacu basa n'abamaze kukivuga bwa mbere bwo ivyo avuze nivyo, ayo makuru turayafise ko umurindi w'imbonerakure zikizura mu gisagara waduze rwose muri ino misi, ico nta kubesha kurimwo. Hari n'amakuru bagenda baduha mu bice bitandukanye vy'igisagara aho imbonerakure zikubita abantu. Haraciye nk'imisi ibiri naronse ubutumwa nk'ubwo mu Kanyosha, naronse ubutumwa nk'ubwo mu Kinanira ca Musaga, aho imbonerakure zateye abanyezamu bararira muri Kinanira. Ivyo biriho. Ico ntari bwumve ahubwo ni iki cuko bariko bararondera abakongomani baba bariko baragura amaparcelle. Ico nico gisa n'ikintangaje, ariko nk'uko abandi babivuze, abakongomani baje bafise uburyo bwo kugura busumba ubw'abarundi. Ico rero kigiye kuba ingorane, ni ukuvuga ikintu umukongomani ahuriyeko n'umurundi. Ndiko mvuga abakongomani aba bariko baraza baje bari mu bakuru, bari mu nzego, nayo ubundi abakongomani bahasanzwe bari babayeho nk'abarundi, bo bagowe co kimwe n'abarundi, nta tandukaniro rinini. Mbere hari n'uwambaye ati ubundi abarundi n'abakongomani bari bibaniye neza. Abatwumviriza ntibabe bumva ko umengo twebwe twaba turwanya abakongomani, ivyo sivyo. Ariko hari ikibazo kigiye kuza kuri bano bantu b'abategetsi bafise aya mafaranga menshi y'amadolari baje ku isoko ry'abarundi bakenye. Tugomba dufate n'abakongomani bari bahasanzwe bakenye. Ubu rero bagiye guhurira ku isoko rimwe hamwe. Ikintu wewe ugiye kuvuga ko kiguze 5,000, ubundi azoshobora kuvuga ati jewe kime kuri 15, uwa 5 akacabura, wa 15 akaronka. Iki abategetsi batacitondeye kirashobora kuzoteza ingorane zikomeye. Nigeze kumva umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu Martin Teretse yishura ngo ntaco, ngo abakongomani ngo batuzaniye amahera, ngo nta ngorane. Ariko bazanye amahera, abarundi batagira amahera. Ico bacibagiye hazoba ingorane. Yagarutse ku kibazo c'igitoro, aravuga ko cahora kiva muri Kongo none kigiye kubura, n'abandi bamaze kubivuga ko aho sino hateba. Yagarutse ku nguvu za Focode, mbega za nguvu mwari mufise zagiye he? Ko mwatugirisha amaformation mukaba mudashobora kuyakora, natwe tutagira aho tuvugira, dutekewe n'ubwoba, bigiye kugenda gute? Nibaza ko yakibagije ico n'inyishu anayifise, ko Focode yirukanywe mu gihugu, batwita abansi b'igihugu. N'uwo bomenya ngira ko tugiye kugirana inama bukeye bagize ingorane yoca bamubanyuruzwa. Ariko ico dukora icambere cyo ni iki nk'iki turiko turakora, guguma dufasha abarundi bose kumenya ibiriko biraba. Buriya inguvu za mbere z'umunyagihugu ni information. Burya abandi bavuga ngo l'information c'est le pouvoir. Igihe uzi ibiriko biraba vy'ukuri, n'umutegetsi agira ingorane ingene agaruka kuguhenda kandi wamaze kubimenya. Rero icambere tuzoguma tubafasha nukumenya ibihari vy'ukuri ivyo ari vyo. Ico abanyagihugu bazokoza aya makuru tubaha, burya abanyagihugu s'abana, burya kizobaho, muzobibona. Kizobaho mu myaka y'imbere. Twarabigishije umwe utari muto by'agatakazi na muntu, twarabigishije amategeko y'igihugu, niho havuye ko abanyagihugu Karaveri ati mubano mwiza w'abakongomani n'abarundi nakivuze ko. Demokrate yagarutse cyane ku mvugo z'umukuru w'igihugu, mbega ry'amajambo ayabwira bande. Yafatiye nko ku majambo yavugiye mu Kirundo, yari amajambo atangaje, kuko umva ku ruhande rumwe kwari ukuvuga ngo abarundi bamere magabo, ko bazoza kugwana n'uwo mwasi. Yambaye ati uwo mwasi yavuga ninde, ariko ntabihisha, kenshi ntabihisha ko umwasi avuga ko ari u Rwanda. Yavuze ko abantu bazova imakamba, bazova inyanzarake bakaza kugwanira mu Kirundo. Ariko ngaha rero nk'uko abandi bamaze kukivuga, hari ikibazo gikomeye kica caduka. Igisirikare cy'u Burundi ariko aragisambura. Turabona amagorwa igisirikare kirimwo. Ubundi igisirikare nibo myugariro y'igihugu. None usambuye igisirikare uca witega ngo abanyagihugu b'imakamba nibo bazoza gutabara igihugu namwe twoja mu ngwano. Aha niho responsabilité, mvuga ni abasirikare bafise igikorwa cyabo.
Federico Bamvuga yigeze kuba ari cegera c'umukuru w'igihugu, mva we yageze ku rwego rusumba cyane aho nshobora kugera, niwe yabahamagaye ati mw'abasirikare nimwe mwebwe muteza gutora umuti. Sinje kuvuga nkawe mugabo ni imvugo we y'umunyapolitike yageze kuri urwo rugero, mugabo abasirikare nibumve ko bafise responsabilité. Uwo muntu avuga ngo igihugu kigira giterwe ngo hanyuma abantu bazogitabara, we nyene akaca asambura igisoda, abasirikare bakaba bariko bapfira mu mashamba ya Kongo atawubatabara. None iyo ngwano izocigwana nande? Izocigwanwa n'uwo munyagihugu atazi ivy'ingwano, abahinga b'ingwano babamaze. Aha hariho ikibazo gikomeye. Mu yandi majambo yavugiyeho navuze ntaratangaje, yazanye imvugo zivuga ko Uburundi bwamye butsinda u Rwanda mu ntambara, aributsa izina ryo mu Kirundo ingene ryaje, avuga ko kuva kera na rindi ingwano z'Uburundi n'u Rwanda Uburundi bwamye butsinda u Rwanda. Ubwa mbere bw'ico hari aho nacyanditse ndavuga ko ariko arabesha, naho kumbe wafashe umwanya munini ariko twibukanije inkuru za kahise hagati y'Uburundi n'u Rwanda, ni ibihugu mengo abami baravyaruzanya. Igihe cyose turonse umwami mushasha mu Burundi wasanga abanyarwanda badutera, naho baronse umwami mushasha natwe tukabatera. Muri izo ntambara hari ibihe abanyarwanda wasanga batwaye ibice by'u Burundi, hakaba n'ibindi bihe wasanga abarundi batwaye ibice by'u Rwanda. Ni nayo mpamvu iyo uravye ikarata y'u Burundi ingene imeze ku rubibe rw'u Burundi n'u Rwanda, ubona hari ibice twinjira cyane mu Rwanda nk'ariya mu Kirundo, ukabona ibindi bice naho u Rwanda rwinjira muri twebwe nk'ariya Ngozi, Kayanza, vyavuye kuri izo ntambara. Hamwe bamwe baratsinda abandi bagatsinda. Nabahaye n'inkuru y'ingoma nabonye hariya i Butare mu kigo ndangakaranga cy'igihugu cyo mu Rwanda. Ninjiye y'ubwa mbere banyereka ingoma bita ngo nanga Uburundi, ndababaza nti ingoma yitwa nanga Uburundi bisigura iki? Nuvuga ko mwanka Uburundi? Baca bansigurira bati iyi ngoma rero amakuru yayo, iyo tugwanye mu ntambara twebwe tukabatsinda, twaca tuyitwara iyo ngoma ikaca yitwa nanga Uburundi. Iyo tugwanye namwe mukadutsinda, yaca ija mu Burundi ikaca yitwa nanga Rwanda. Ni ingoma yagiye irahindura amazina. Narabonye n'abandi bantu bavyandika ko ivyo bintu vyabayeho. Rero kuvuga ngo abanaka nibo bateza gutsinda, byo sivyo. Intambara nyene ntawigera amenya ivyayo ico bizana, kandi tukwiye kuzirinda. Noneho bica binatangaza umuntu yavuze gutyo ko mu nyuma aza kuturatira ngo noneho ndatomboye ntibakinteye, abashaka kubikamisha. None wari kuvuga ko bateye uzoca batsinda, ubu naho ni kubera iki twumva wiruhutsa ngo ndatomboye ntibakinteye? Amakuru dufise yemeza ko haraciye imisi 2 canke 3 harungitswe intumwa z'u Burundi, Ndayishimiye yarungikiye u Rwanda. Amakuru dufise avuga ko harimwo nka ujya mukuru w'iperereza General Ildefonse Habarurema, harimwo umukuru w'iperereza rya gisirikare Colonel Jean d'Affaires Manirakiza, harimwo na buramatari w'intara ya Ngozi. Baja guhurira ku rubibe n'intumwa z'u Rwanda. Naho nyene Uburundi bwagiye kubasaba iki? Uburundi bwagiye kubasaba ko M23 ngo itokwegereza ku rubibe rw'u Burundi. Baje kubasaba ko u Rwanda rutotera Uburundi. Bagiye gutakamba ko abasirikare b'u Burundi boronka inzira abo bakikujwe na M23. Ikibazo kica kigumaho ni impamvu bagenda kubisaba u Rwanda aho kuja kubisaba M23 nyene. M23 yaravuze kenshi kwishaka kuvugana n'abategetsi b'u Burundi, cyane cyane kugira ngo inabasubize abasirikare b'u Burundi bafashwe mpiri na M23. Ariko abategetsi b'u Burundi aho kwishura ico bishura ngo bajya saba soda b'u Burundi n'abagwanyi bari dutabara, ahandi bakabita abanyamahanga. Rero iyo mvugo Ndayishimiye yatangaje, ku ruhande rumwe vuga ko azotsinda u Rwanda, ku rundi ruhande akaja gutakamba ngo ndasavye ntimuntere. Yakagarukiriza aho no hava mvuga byinshi cyane. Yagarutse kandi ku audio agumaza twamaze kuyavuga ko jeco numva nogaruka ahubwo kuri ayo audio kihora kintera ubwoba bwose. Ningene hari audio twumva umuntu akaduka bukeye tugasanga ibyo uwo muntu yavuze biriko birashyirwa mu ngiro. Sinzi ko mwagiye murakurikira aho uza wumva nk'umuntu avuze ngo amahoteli aruzuye, arimwo abakongomani, arimwo aba M23 baje bariko baratuzanira kugira badutere. Bukeye tuja turonka ubutumwa buvuye mu banyagihugu, buvuye no mu mahoteli mu Burundi, batubwira bati batuzaniye amafishe. Abakuru b'imitumba biri ku rugero, abakuru b'imitumba aribo bakondorora amahoteli, ngo batuzaniye amafishe duteza kwandikamwo umuntu wese yaje mu ihoteli
bukeye mu gatondo tukaca tubutanga ku mukuru w'umutumba. Ubundi ngo izo fishe bahora bazitanga mu iperereza, nk'ubwo butumwa naraburonse mu Kanyosha. Umva uratangara ingene haba umuntu muri audio yavuga, ubwo nyene ukaza wumva kimwe yavuze cyashizwe mu ngiro. Ariho hadutera ubwoba ko aba bavuga gukarisha imipanga, aba bavuga gukura abantu mu nzego, ejo tuzosanga ivyavuzwe muri audio biriko bishirwa mu ngiro. Hamwe tugira dusikana ikibazo, Uburundi butwagwa nande? Bigenda gute ngo umuntu yadukize muri audio naho aba yirungitse mu mbonerakure canke muri abo bategetsi, bukeye bikaja mu ngiro uko nyene ata mutegetsi numwe abijejwe yigeze atanga itegeko. Ico nico giteye ubwoba muri bino bintu kurusha ibindi byose. Hanyuma muti impanuro notanga reka iki ndagisigire abandi baze nabo kukimfasha. Hari wavuze ati ivyashikiye abasoda b'u Burundi muri RDC, yavuze ko arakamaramaza, ca gisirikare twari tuzi, iteka ry'igisirikare ryacu rigiye he, igisirikare kigiye kuba icande. Hano ngiyanda basomere nigeze kuyemerera ubutumwa nahawe n'umusirikare ari muri Kongo imbere yuko dutangura kino kiganiro. Yanyandikiye ati asha bahejeje kutugirisha inama abashefu, kweri twari tuzi ngo tugomba tuze mu Burundi, none batubwiye bati ubushaka apfe, aho tugeze nta muntu azoharenga, kandi ubu perezida wa Kongo ntatuzi, ngo ubu twitwa ko turi mu Burundi. Naho nikonje batubwiye ko ritabaho, tuba ko atakonje basubira kuronka abasirikare. Asha iyo nama ikize kurangira hiyahuye abasoda indwi bose biteye amagrenade, abandi birasa kweri, kuko twari tuzi ngo bagomba batuzane, none baduciye inkokora. Vraiment twebwe ni mudusabire kweri, inda ziri mu kutwica, nta hantu wogurira ico ufungura, abantu bose barahunze. Ndiko soma buno butumwa ku mashini aho yanyandikiye. Urumva ariko yavuga ati inzara ni yose, abantu bariko baricwa, abantu muri twebwe bariko baricwa n'inzara. Agira ko ati umusirikare yitwa Ntungwanayo Jean Bosco avuka Igitega komine Buraza ahejeje gupfa, dutabarize kweri. Murumva noshobora kuzana ubundi butumwa bwinshi. Pacifique nahazwe mwo nimba yashoboye kubandikira uwo muntu mukarinda musomera ubutumwa abanyagihugu, kumbure ko mwamuzi agace barimwo ko muri Kongo bangana iki abo batabazi. Imbere yari yampaye ubundi butumwa imbere yuko bagira iyo nama, yari yambwiye ati gute musaza, hama ubu amabatayo yose batuzanya ahantu bita Ibwegera, ni ruhande ya Uvira, twese turi hamwe, irasiyo ntituronka, ubu Kongo ntikitugaburira, ubu imirima y'abakongomani niyo idutunze kweri. Umva ubutumwa bwiwe bumeze uko, n'umusirikare yihebuye, yaba nagenda atanga ubutumwa bw'imbere hose, ingene yagiye arandika kuva barikiri mu za Kareye, ingene bagiye bicwa, ingene batari bafise ibigwanisho bikwiye, amasase yabaherana n'amagorwa. Novuga yuko ubutumwa bw'uyu musirikare yagiye aratanga igihe kirekire, igihe kimwe nzonabushira habona bwose, n'amagorwa y'umusirikare w'umurundi muri Kongo, ingene umusirikare w'Uburundi muri Kongo abagowe kandi ari umuntu yatawe. Nico novuga ko kuri uyu ambagira ati amagorwa yabo, iteka ry'igisirikare, wagira ati bageza abasirikare aho biyahura baravye amagorwa barimwo muri kino gihe. Nanje ikibazo nca mbaza abo basirikare, none mwebwe mushima gute kwiyahura hariho uwubasuka muri ivyo bintu? Nimwovuga mwiyahurira kuri uwahako mwiyahura mwebwe nyene? Ni ibintu ntashobora gutahura mu mutwe w'umusivile, kumbura hari ubwoko bw'ibintu twebwe bigoye kutuvyumva. Bigeze kuntera inkuru kera ya Adolf Hitler yagendewe na Mussolini, agombye kumwereka ko abasirikare biwe bafise discipline, abaduza ahantu kuri etage hejuru, aca abategeka gutambuka, umuntu agatambuka gushaka ku mpera ya etage, akasubira akamubwira ati bandanye utambuka, umuntu agatambuka agakoroka, uw'inyuma akaza agatambuka agakoroka, uwundi agatambuka agakoroka, bagapfa gutyo, kugira ngo ariko yerekana ingene abasirikare bamwubaha. Ibi bintu by'abasirikare biwacu navyo bimeze nk'uko, biratunanira kumva nk'abasivile ingene umusirikare yemera gukorerwa ibintu nk'ibi, ari we yari afise inguvu zo kuvyanga.
naho norangiriza kuri ico. Icanyuma yambajije ati hariho icyo abajije jewe nyene ngo ubutumwa kuri Pacifique yambajije ko mu butumwa turonka hari ubufisi isano n'ibi by'uko abarundi baba bariko baracanamwo ntavyo ndonka ivyo bintu noba mbeshe. Ubiravye Muhozi yigeze kubivuga neza, abarundi ntibariko barakira izi mvugo z'amacakubiri. Je ndonka ubutumwa buva mu moko yose, abahutu n'abatutsi baranyandikira, ubwoba babufise bose, ariko sinumvamwo bo mu mvugo yabo. Abahutu bavuze ntibavuga ko ikibazo cyabo ari abatutsi, abatutsi bavuze ntibavuga ko ikibazo cyabo ari abahutu. Mugabo bose baragaruka kuri ziriya mvugo bumva mu audio kandi vyiyamirizwa n'abahutu n'abatutsi. Gushikaho nivyo mbona, ntawuzi ko imbere bizotera vyunyuka tugasanga amacakubiri nyene yinjiye ku buryo abantu basimbiranako, ariko mu butumwa ndonka ivyo bintu ntabiriyo. Murakoze. Ngira Alice mwokwibutsa utundi tubazo ku batumire basigaye kugira ngo twakire uwundi mugwi, hanyuma munadusomere ubutumwa ku babajije ibibazo kuri Facebook. Ego ngira ngo hari utubazo turi Pacifique yari yagerageje kutwishura, mugabo ngira ngo Innocent Muhozi yogerageza agaterera ku bibazo ko Pacifique yari yabigarutse ko nka vyose, niyaba ariko atwumva gifata iminota 2 akagira icaterere kuri Pacifique ntazwe ariko arishura kuri ibibazo by'abariko adukurikirana, hanyuma tugaha iminota 2 na Yves Runyago kugira ngo tushe twakira dusoma utundi tubazo tw'abariko badukurikirana. Ariko ngira iyo minota 2 na bamvuga inyumviro urayimuha. Ego bamvuga inyumviro ndayimuha no kubera nagira ndamugaruke kuko siniko ndamubona, ngira ngo twosaba ariko badufasha ko bosubira akamuduza kugira ngo nawe nyene ashobore kugira ico aterereye kuri bino bibazo vy'aba bariko badukurikirana. Murakoze. Murakoze cyane, sinza kuvuga menshi kuko byinshi Pacifique yabivuze. Je nagira ngaruke cyane ku ijambo rimwe gusa. Abakongomani, impunzi z'abakongomani, impunzi n'impunzi. Niyo ari umusirikare yaneshejwe agashirikirwanisho haza agahunga, utegetse kumwakira ko n'impunzi. Ingene umujera hanyuma hari amakonvansiyo hari iki, donc ibyo ntiyagire n'ubita ku mwanya, ntiyagire n'uburaba igitsure. Impunzi n'impunzi. Niyo bari umurwanyi nawe aje yihije kugira abandanye ibindi, ibyo bizobazwa leta. Nayo abandi ibona kubafata nk'impunzi kuko natwe turafise impunzi muri ibi bihugu byose bidukikije. Impunzi n'impunzi nyene, uhunze abahunzi icazi ko ahunze kimubangamiye uramwakira, ibindi bikurikira hanyuma, ariko ntiyagire n'uburaba igitsure kuko ubuzima bw'abantu nuko bumeze. Aya madisikuru aguma avugwa yo guteranya abantu, tumaze imyaka n'imyaka turwana nayo, kandi byarananiye ababikoresha ko bishinga imizi, kuko abarundi baguma basobanukirwa baravye ubuzima bwabo, baravye ibyabashikiye, ibibashikira, ibiriko birashikira uriya hariya, ibiriko birashikira uwundi, abasangiye ubwoko abadasangiye ubwoko bashikirwa n'amabi amwe. Mugabo aho bigorera, iyo leta ibishizemo uruhara, ibara rirateba rikagwa, kuko leta ifise ubushobozi bunini cyane, irakoresha imirisi zazo izo mbonera kure. Umaze kubona imirisi zitangiye kuduga, zihabwa ama responsabilité y'ukinjura, kuja kuverifiya kiriya mirisi biriko irasubirira leta, biriko irasubirira abasirikare, biriko irasubirira abapolisi, biriko irasubirira administration. Ibara riba rigira rigwe, uko niko ibara rimaze imyaka rigwa muri Kongo, niko ibara ryaguye muri 1994 mu Rwanda, niko ibara rishobora kugwa mu Burundi. Umukuru w'igihugu impanuro ni yiwiwe na leta nibigarure hakiri kare, kuko bagakora iryo kosa ry'uko abantu basubira gupfa ari benshi, naho n'ubu bapfa bake banyuruzwa n'ibiki, bagasubira gukora iryo kosa ryo kureka ngo abantu bapfe bazize ubwoko, bazira uko basa, bazira ivyiyumviro vya politike. Ni ukuri kose isi izobabana ntoya cane, isi izokwaga mw'abantu, isi izokwaga ntawe uzoturonkana amahoro yaretse ngo abantu basubire gupfa mu gihugu. Ndumva mugize agahinda Innocent Muhozi. Reka ngira Alice aho ijambo wundi ndumva bimubabaje cyane, kuko urumva imyaka 10 ari mu buhungiro biratahuritse. Ngira Yves Runyagu, ngira mwokunganira Innocent Muhozi aragaruka kugira utundi tubazo. Ego murakoze. Je nibaza ko ico no kwishura ko ni iki cyo kuvuga ngo impanuro umuntu yo habarundi.
nibaza ko ari ikibazo cabajijwe na Demokrate kubera ko ibindi bisa naho Pacifique yabivuze ko cane ntavyo nokwirirwa ngarukako. Ku mpanuro je novuga nti burya iki kibazo ca Congo hariho isomo jewe cansigiye. Naratangaye nk'igihe ca Bukavu ingene abantu b'abashingantahe